nitwa Crispin nyoboye Light Music nkorera mu ishengero Light of Nations nitwa Kheris nanje ndi mu bayoboye nyine singera kuri Light of Nations Chaseru kundo kwimana ni Kristo Yesu mwana w'Imana ni kicherekana kwimana yadukunze wera data yarungitse. Light Music bon ni jambo ririmo light hamwe na music kumwe ryaje umva dusengera muri Light of Nations niho twakuriye niho dukorera rero urumva mu kugira izina ya band muba muri koreramo ngo kirakenewe izina rero urumva ko ishinga ryitwa Light of Nations bati twitofata light amasugira music comme ari umuziki nuko ryaje Light Music yaje kuko preference umva ni Light of Nations ishinga izina ry'ishinga abaririmbyi en fait tous ces bands zitatu je crois zitatu iyo mvuze band nshatse kuvuga aba musiciens hano abaririmbyi nabo dufise muzi ko ari ba ndimwo na Crispin bariko n'abakobwa babiri abaririmbyi ni 5 amusiciens ni bo bose baca bandi bose izo band nyene muga turi 5 turirimba turi 5 cyane gose barimwo niyo dukorana cyane bari moving turi kumwe Christine turi kumwe Hervé turi kumwe kuko basengera muri Light Nations urumva umva iyo band cyangwa Light Music iri mu ishengero Light Nations rero urumva nabo baservinga cyangwa servinga mu ishengero Light of Nations rero tuba turi kumwe indirimbo tumaze gukora album indirimbo 10 hama izindi ndirimbo tumaze gusohora nibaza ko ari za Noel zindi donc tuvuga twitwanditse kuko ndavuga indirimbo twitwanditse twaproducinze twebwe nyene za Noel zibiri donc zose hamwe nibaza ko ari 12 ariko hari n'izindi ziko ziraza byose bigenze neza ndibaza ko uyu mwaka tuzoshobora gusohora izindi zine uyu mwaka izindi zine twakoze ari nyene kuri Light of Nations bon tuzikorera turafise un producteur Imana yaduhaye yaje vraiment ari Imana ibikoze yitwa Dev Pro donc tumwita Dev Pro ngo yitwa David afise studio yiwe rero yitwa Wisdom Divine Studio akorera mu bwiza donc n'umuntu igituma avuga ko ari Imana yamuduhaye kuko twararondeye cyane mu producteur atahura style turiko turakora nkuko rumbaje ati irisangije rero twamunose vraiment ari ibintu by'Imana yaje kuri église hanyuma rero arahakunda turakorana tukidesida kujoininga byari bibaye tumenya mu nyuma ko ari mu producteur hama rero turapima dukore ikintu kimwe ndibuka niba yaguma mbwira nta kuntu twogira no bakorera indirimbo imwe umva kuvuga ati ndamuzi neza sinzi ibyo yakora ugatinya tuzobikora ubishira muri mugabo dukora worship session imwe tuyirecordinze aravuga ati none wowe imwe nkayikora rero turavuga ati nanezita cyane ngo ati okay hama ndavuga ati okay kora basi kora turana aje kwikora nijya iri récent ijya imara 45 minutes iri kuri YouTube amaze kwikora turavuga ati bro ni wowe ikoze twaratangaye hama rero turavuga ati wowe rero byaheze tuyadukorane nuko nyene nuko byaje nuko yaje
twazikoreye kwa Amir niyo en tout cas ni umuproducteur wa mbere twakoranye ku ndirimbo 10 ya album ya mbere twasohora muri 2021 yego worship ni événement yo gutazira il est organisé na Église Light of Nations hanyuma ni événement ijyanye turiko turaha agaciro cyane kuri Église ikintu ca présence y'Imana ca la gloire de Dieu ku experimenta ubwiza bw'Imana ku experimenta tubyita gucultiva ubwiza bw'Imana donc dushaka gucultiva mu bantu présence y'Imana donc abantu ba ministering ku Mana bagira umwanya si iyo tuvuze ko ari événement hari igihe wumva ati ni giteramo nyene show imeze ukuntu ariko si show twaranavye ntidushaka kwiba show vraiment nitwo tuzogerageza uburyo bwose nikiba ikintu ca show mugabo tugerageze n'uwuje wese yumve ko ari invité muri public twaje gutazira donc tugira ibishoboka kugira ngo umuntu wese yisante à l'aise kandi a joining uwo mwanya donc turamutumira kujana mu gutazira ni événement gutazira nico we worship tanguye mu mpera z'umwaka mu ntango z'umwaka za 2022 kuko tumaze umwaka tuyikora yatanguye ari événement iba après chaque donc après mois ziheze hama mu nyuma turavuga ati ibintu biraryoshe nta kuntu twogerageza un mois zikurikirana hama rero turabigerageza dusanga nyine Imana yakoze ibitangaza abantu bariko bariga gutazira bariko bariga kumenya cultiva présence y'Imana usanga rero biri powerful cyane kandi turafise intahe nyinshi abantu usanga bava mu bintu bitandukanye yamunganiye gato hariho kugana ishure kungene vyaje twarakora kuri Église twarakunda gukora imyanya ya worship hanyuma mugabo kandi tukaba twumva ko ikintu dushaka kugikora neza mbe tukagikora neza gute mbe tukakigira neza kugira ngo wumve yuko hari ibintu Imana ikora ugasanga wabyisanzemo uriko uradekuvura icyo Imana ishaka ibahamagarira nk'ishengero kuko nibaza ko Église yose irafise icyo Imana yihamagariye uko Imana yayitumiye rero urumva kumwene vyaje natwe tuvuga ati tugerageza ikintu cya worship turakunda gutazira kuri Église mugabo bigenda kuba rero ikintu kiri plus profond niko nobivuga uko tugenda tugitahura chaque worship ibaye tugenda twiga mbe gutazira mbe kwisiga présence y'Imana mbe bisigura iki mbega dushaka iki mbega ibintu nk'ibyo hanyuma rero tugerageje rimwe turavuga ati nk'uko yavuze tubibanda hanyuma rero niyo haciye hazamwo icya worship session dukora kuri YouTube nayo yaje nk'iki sinzi ko ndavuga ngo ni ibintu twari twapanze ni ibintu Imana ikora hanyuma bavuga ati twere nibaza ko Imana ikitubwira dukora ibi donc Imana yadutumye dukora ibi rero turavuga ati uko tubikora niko fait usanga uri mu muhamagaro si ibintu by'Imana ishaka by'Imana ishaka twatangiye album hama tujya mu bya worship ahandi naho twari dufite ama ya worship mugabo atari n'ishengero nyene kujya chaque église senuze mugabo dutangura kwina bivuze dushaka kubikora neza ndamwunganiye nanje gato ndibuka ko tutari dufise bakunda kutubaza mbene none nta musi wo hagati mufise wo gutazira
ko twe na vendredi bon mu Burundi turazi ko chaque vendredi barahura baragatazira amachurch presque yose rero twe uyu mwanya naho twari dufise rero twebwe rero twaje tuzana icyo cya worship niyo novuga ya remplacé izo vendredi spécial cyangwa izo vendredi ziba mu machurch yose et donc nta musi hagati wo kutazi twa dufise rero iyo niyoza ko ari niyo achievement nicyo twagiye gukora worship kugira ngo abantu batazire wa musi bavuga musi nuwahe worship ikintu cyose kiraba inspiré donc natwe turaba inspiré kandi turaba inspiré n'ijambo ry'Imana rero nkuko nabivuze ikintu turiko turakora ni ikintu kijanye na présence y'Imana kandi kiri vaste gose ni ikintu umuntu agenda ariga umuntu agenda ararondera agenda ara découvrir rero turafise amajambo menshi mu ijambo ry'Imana ndagura akarorero hariho muri Exode 33 kuva kuri 14 ndibaza aho Moïse abwira Imana ko ashaka kubona Imana ndashaka kubona ta gloire Imana ikamubwira mushobora kumbona uko ntiwombona hama ngubeho mbwa hejuru gato yaravuga kungene yake yavuga ati Imana igire bajabuze igire batwara handi hama avuga ati nitugenda ata présence utaje aranka ati twene tuvanga tutari kumwe nawe uko bazomenya gute ko twitwa abi wawe bino nk'ibyo hanyuma rero agati nzoba ndi kumwe namwe gucana gutyo amara mu nyuma nyereka rero ubwiza bwa nyereka tagwa Imana ikamubwira ati ntushobora kwimbona urumva kandi ivyo byari ibintu bibera face to face niko birivuga bavugana mbona nko niko bavuga mu kintu face to face urumva rero tukabona icyo kintu birivuga ko avuye ku musozi yarafise icyubahiro cy'Imana kiri kuri we urumva ku buryo abisirayeli bifuka urumva baramufutse ningo baramufutse urumva size ko nihenze mugabo nicyo dushaka donc dushaka kuba muri présence y'Imana ku buryo ibintu bihinduka mu buzima bwa twebwe ubwacu duhinduka tuba transformé hanyuma n'amahanga yose amenye yuko présence y'Imana canke la gloire de Dieu niyo dukeneye niyo hari igihe uvuga ati nkeneye ibi ubwo ukeneye présence y'Imana ukeneye ubwiza bw'Imana kuko ubaye ubwiza bw'Imana byose urabyumva byose bigira sens rero iryo ni ijambo rimwe mugahe n'ayandi menshi nabuze ko ari nta nabuze hariho umukobwa umwe amaze iminsi kavideo kameze iminsi kazunguruka kuri amarezo sosiyo kuri plateforme ya Light Music umukobwa yavuze ko iyi worship iheze yataziriye ariko aratazira bamwe bamubwira ati wamengo wanyoye drogue iyo nayo yarandyoheye cyane kuko ngo yarirekuye araganira n'Imana wamenga indirimbo zose twateguye ziko zivugisha ubuzima bwiwe par exemple nk'umuntu yambwiye Hasama yari yagiye muri worship hanyuma atumira umugenzi wiwe maze kumutumira yavuze ati ni umuntu adasanzwe ajya mu machurch gose mugabo uwo munsi yajya aho hantu yavuze ati ntizusuye kusiga donc hari ikintu kiba cyabaye mu buzima bwiwe gituma avuga ati je vraiment sishobora gusiba hari n'abandi nzi abajene nyene batari mu machurch gose mugabo akavuga ati je ujya mu mwanya sishobora gusiba urumva ugasanga biko yaramufasha kwiintegra mu ishengero ariko araba nikara ari integra nikara ari engagé mu ishengero kuko icyo kintu cya worship cyamuzanye ahantu cyamukoze ko yaganye n'Imana ni nyinshi kandi tubiteze n'izindi muri
muri kazoza icambere turashaka muri kazoza kubona ishengero rya Kristo riha agaciro gose iyo présence y'Imana. Donc uyanze gusha kuri ibi worship kuko ibyo dukora byose ni by'umubiri wa Kristo kandi natwe nitwitumi ariko n'Imana nakubwiye ni vyaje nk'ikintu cy'ukirondera Imana mbe ushaka iki ifuza iki. Rero urumva ikubwiye ico kujya kwa Isayi Imana ntuma. Rero natwe icyo turota cyangwa icyo dushaka kubona nuko abantu baha agaciro presence y'Imana kuko hari icyo imaze, hari icyo ikora ni kubona abantu baha agaciro presence y'Imana. Hanyuma we worship nayo dushaka ko ifasha abantu ishika kura abantu bafashwe. Iyo nicyo kintu kitwa kuhaja wanashaka kurusha ibindi, kumva umuntu yahora muri ibi yagarutse ku Mana birengeye ibindi bintu wovuga ati none mbega erega bwa wundi kuko nikiri noble gusa ahubwo ikiza imitima. Rero iyo ni ikintu gikomeye, niho mbona we worship dushaka kubona nyine ibitangaza, dushaka kubona Imana ikora. haba ikanguru voilà. Nk'ubu par exemple akaba ari ikanguru muri Amerika, neza ko mwabonye mwese aho abantu baje ahantu bagatazira wanashaka nta n'ivyuma birebire bafise, ni acoustic na piano, mugabo hakaba ubushobozi bw'Imana bukamanuka aho hantu ukabona ikanguru nyine gushika no munsi ntibarahagarika kuva batangura bamaze 10 semaines même 2 semaines même bataziye. Rero nicyo dushaka kubona nyine abantu banyoteba Imana kuko présence y'Imana ikindi kintu ikora igutuma unyotegwa ugira apeti nyinshi ku Mana, ukunda Imana cyane, ushaka Imana gose. Nicyo dushaka kubona muri worship. Hariho igicapo umuntu arongoye departement ya worship akunda kutuganiriza atubwira ati njye nashaka kubona ubwinshi bw'abantu, nashaka kubona bitari ngaha gusa ariko ubwinshi bw'abantu, abantu benshi bariko baratazira Imana, abantu benshi bariko baracultiva présence y'Imana. Arakunda kukivuga icyo kintu kenshi turacumbiriza mbwa ngini turagatwenga ibintu kuri exagera, ngo urumva ni naco kiri mu ntumbero yawe worship, kiri muri vision ya worship. Dushaka kubona abantu ubwinshi bw'abantu, atari show gusa, atari show ntibataje muri show ariko baje gucultiva iyo présence y'Imana. Comme dufise ama worship menshi dukora chaque mois we worship, nashaka gutumira umuntu wese yumva arushe kuko hariho n'abarushe bari mu ishengero. Jewe nshaka gutanga akarorero canke nitange akarorero. Jewe icyo worship igituma mvuga ngo hayi kimaze, ndibuka iyo nayo ndakunda kwitanga mu myaka 6 iheze, narahantu vraiment mba ndemerewe, numva ndushe, numva nyine kuko ari byo nayikunda saba Imana ntabona, hari byo nayikunda bw'Imana ntabona, ariko giye kimwe nje muri church icyo gihe nari mu Rwanda nari kwiga. Hanyuma rero bagira worship listen indirimbo zisanzwe, indirimbo zibiri gusa wane sizo bagize gusa muga nizo bahereko. Jewe navuze ati ibi bintu njyambere ndabibona, experience nagize n'Imana muri uwo mwanya sishobora kuyibagira. Donc niho ngo niho nagize commitment canke kwiha kuvuga ati commitment akibuze mu Kirundi, kwiha intumbero ko nabivuga. Urumva ati jewe ikindi cyo ushaka gukora mu buzima bwanje bwose kuko kinkuye aha hantu
kikantwara ahandi kikanyerera ko Imana ari nini, kuko iyo uje muri presence y'Imana ubona Imana ko ari nini rwose gusumba ibibazo byawe nta gisoro no kubona. Rero urumva nashaka gutumira umuntu wese arushe, yumva adendebukiwe, umuntu wese yumva aboshwe n'ibintu bitandukanye, ama addiction atandukanye, n'ibintu byose byoba bimugoye n'ubugwayi, karibu muri ibi worship cultive présence y'Imana, tube muri présence y'Imana, turondere gloire y'Imana. Jewe ndi sûr niyo nyishu yawe. Yego rero nico no vuga cyane. Nanje vuze gatoya kuri hari experience n'umunsi nagize mu gitondo, tuba tumaze iminsi muri prière ya matinale muri Église Light of Nations. Nagize experience ndumva urukundo rw'Imana. Donc iyo utazira, iyo uhimbaza Imana, urumva urukundo rw'Imana, urumva ko Imana yarukunze. Imana nta na rimwe izana amakosa yacu, kuko ni kenshi twikoshereza, ni kenshi twikorera bitabereye. Ariko uno munsi ndiko ndutazira, numvise nanagize n'amarurira mu maso kubera gutazira. Je bwa mbere bishikiye niyo jino ni ikibazo mfise ikibazo kiye nakanye, numva ndakanye byose ni tare. Kumbe gutazira ni birimo ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa ni nk'uko n'expérimenter présence y'Imana. Rero ndibaza ko karakano gato nagize na gute. Rero muri worship mbazo ari ibindi. Ego shaka rero gufata akanya ko gutumira umuntu wese ahari, karibu duhimbaza Imana, karibu gutazira Imana muri worship ce dimanche. Ikindi nta mu expert n'umwe arimo, turaba expert babyumva cyane gose, ariko tubyigira hamwe nabo tuba turi kumwe. Rero uzi uko nyene turi muri présence y'Imana gusa nta bindi. Merci beaucoup.